Turi kwigenekerezo rya gatanu ntwarante umwaka wa 2021 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabahani ikaze ku rubuga rwa television Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize ikiza ca coronavirus catandukiriye ibohero rikuru rya Mpimba abagera muri 10 nibo bamaze kwandura uyo mugera muri abo hakaba harimwo batatu b'abanyororo hamwe nandwi bagize abakozi bibohero hamwe n'abajejwe amagara y'abantu muri ryo bohero ijwi ry'abanyagihugu ryaramutse rihimbaza uyu munsi imyaka 20 imaze ivutse muri ano makuru turakurikirana bikuri yukuru mu vyaranze iyo radio muri iyo myaka 20 iheze umutekano urabandanya guhungabana mu gihugu c'u Burundi abantu barabandanya kwicwa kunyuruzwa gufatwa ku nguvu no guhagarikwa bidaciye mu mategeko muravyumva muri ano makuru yacu mu cegeranyo gisoka buri kwezi cishira hamwe riharanira gateka kazi na muntu liga iteka ido nido ryano makuru yacu ni mukanya. Dasiyo kwa ikaze muri ano makuru yacu tuyatanguriye mu bijanye n'amagara y'abantu abantu 10 nibo bamenyekanye ko barwaye umugera wa corona mu ibohero rikuru rya Mpimba mu mpera zindwi iheze ivyo bitigiri vyavuye mu bipimo vyakozwe ku bakozi bibohero na bamwe mu banyororo muri abo 10 batatu n'abanyororo indwi nabo bagizwe n'abakozi bibohero hamwe n'abajejwe ivuriro ryo ngaho mu Mpimba ubuyobozi bwaciye bufata ingingo yo guhagarika imanza zose mu kiringo c'indwi zibiri ariko bikaba bitaneze abanyororo bakaba bidoga ko isuku risanzwe atako ryifashe muri ryo bohero kubera ibitigiri vy'umurengera kuwa gatanu w'indwi iheze niho mu ibohero rya Mpimba hatogwa abantu 4 banduye umugera wa corona bari bagizwe n'abakozi 2 bo mu buyobozi bw'ibohero na 2 bo mu bakurikirana ubuzima bw'abanyororo bukeye bwaho abantu bagera kuri 200 bari biketswe ko bahuye nabo bagwaye muri bo hakaba harimo abanyororo 10 muri abo havuyemwo 6 bamaze kwandura bagizwe n'abanyororo 3 na 6 bakora mu buyobozi bw'ibohero baca baba bose hamwe abagwayi 10 bose hamwe mu ibohero rya Mpimba amakuru dukura ngaho mu ibohero haciye hakurikira gupima abanyororo 30 bikekwa kuba barahuye nabo ba mbere ariko basanga bose barakomeye ariko rero abanyororo bagumanye ubwoba ko bari kubanza kubashira ahabonyene imisi mikeya icatangaje abanyororo nuko ubuyobozi bw'ibohero bwace bufata ingingo yo kubuza gusubira gupima abandi buvuga ko atamafaranga ibohero rifise ryo kubapima naho ayo makuru nyene abandanya avuga ko hari bamwe mu banyororo bafise ibimenyetso vy'umugera wa corona iyindi ngingo ubuyobozi bwafashe nuko atabanyororo bazosubira kuja kuburana mu kiringo c'indwi zibiri abanyororo bavuga ko ari umubabaro kuri bamwe mu bari kuburana muri ico gihe kuko bari bizeye kubona amadosiye yabo agize ahashitse bakaba kandi banegura cane ko abarongoye ibohero ataco banezwe mu bijanye n'isuku ry'abanyororo muri iki gihe cikiza mu gihe batanafise ubushobozi bwo kwigurira agatambara gafuka izuru n'umunwa mu kwirinda corona bashobora kwigurira ibohero rya Mpimba rikaba uyu munsi riharugwamwo abanyororo 4900 mu gihe rifise ubushobozi bwo kwakira abanyororo 800 gusa niturashobora kuronka umuyobozi w'ibohero kugira twumve ica bivuga ko Mwijanye no kumenyesha makuru naho imyaka 20 irarumanye muri antunge radio RPA itanguye gusamirana mu Burundi guha ijambo abanyagihugu be n'amatohoza yimbitse agamije gushira habona abagize uruhara mu bwicanyi be no mwinyuruzwa ry'amatunga y'igihugu nivyo vyatumye RPA imenyekana cyane iranakundwa mu gihugu ivyo ariko vyatumye itarabwa ryiza n'ubutegetsi ibikuru bikuru muri antunge vyaranze iradio RPA muri iyo myaka 20 na mugenzi wacu Tiyahibigira Indavyi Radio RPA yatanguye gusamirana mu gisagara ca Bujumbura kuwa gatanu ntwarante umwaka wa 2021 kuva igitangura yashize imbere guha ijambo abanyagihugu hirya no hino gushika ku mutumba haba mu biganiro canke amakuru yajirashikiriza yashira imbere kwereka no kwibutsa abategetsi ico bajejwe mu mwaka wa 2006 Radio RPA yaruguruye ishami ryayo rikorera mu ntara ya Ngozi RPA yagiye iramenyekana maze iranakundwa mu gihugu kubera amatohoza yakora igashira ahabona bagize uruhara mu mabi atandukanye yashikiye Burundi haba mu bwicanyi canke mu nyuzo y'amatungo y'igihugu ikaba yanamenyekanye kandi cyane mu biganiro bimwe bimwe vyatuma abanyagihugu batahura bimwe mu bigize ubuzima bw'igihugu
kubera ivyo biganiro n'amakuru yashikiriza RPA yagiye iragiriranira ingorane akatari gake n'ubutegetsi cane cane aho haziye ubutegetsi bw'umugambwe CNDD FDD. Ni kenshi abamenyesha makuru bayo canke abagiye barayirongora bagiye baratotezwa n'ubutegetsi, bamwe barafungwa bakanaborezwa igufa. Mu mwaka wa 2015 hoho aho habereye injyane zivuye kugomba kwihagira kiringo ca gatatu kuba hoza ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, radio RPA iri mu maradiyo yigenga yafashwe nk'umwansi n'ubutegetsi burazitera n'ibikoho vya muzinga ziraturirwa ziratokombera. Inyuma yaho hakurikiye ihigwa buhongo ry'abamenyesha makuru bayo co kimwe n'abandi bo mu yandi maradiyo yigenga, abo bakaba bahavuye batabarahunga. Ariko rero gushika uyu munsi iyo radio iracakora, naho abamenyesha makuru bashwiragiye mu bice bine vy'isi iracashikiriza ibiganiro vyayo biciye mu kiganiro Humura Burundi gishikiriza imisi yose amakuru yerekeye ibisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu. Ndagukengurukire Thierry Bigirindavyi. Turabandanya n'amakuru yacu inyuma ya kano kamo k'umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Bategetsi b'igihugu ngo umwera ubwibukuru gakwira igihugu cose, kuva ku barongoye abandi kugacimbiri gushika ku nzego zo hejuru, nimwerekana akarorero keza mu gukurikiza amategeko atangwa n'abarongoye igisata c'amagara y'abantu mu kwirindikiza ca coronavirus imbere yabo murongoye. Bizoborohera kubahimiriza rimwe mu banje gutanga akarorero keza, ariko naho bikaba nkenerwa ko mubicisha mu itegeko. Koresha ububasha mufise mu ryubahirize, muzoba mukingiye igihugu cose. Ako nakamo k'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Ndasubiye kuba ikaze tubandaniza no makuru yacu mu bijanye n'agateka kazina muntu. Gufunga abantu bidakurikije amategeko birabandanya mu Burundi. Indwi iraheze umunyagihugu ari ku izina rya Jean Damascene Nguvumari wo muri commune Mutimbuzi zone Maramvya yarafunzwe atazi ico yagirizwa. Uyo munyagihugu yafashwe inyuma yaho yaraje ava mu gihugu ca Afrika y'Epfo, igihugu amazemwo imyaka 3. Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Fokode akaba yanatanguje umugambi ndondeza, avuga ko Jean Damascene Nguvumari yafashwe n'abapolisi hamwe n'imbonera kure aho yarari mu rugo iwe. Pacifique Ninahazwe agasaba leta y'u Burundi ko yokora ibishoboka kugira ngo ugufunga bidakurikije amategeko bihagarare. Nguvumari Jean Damascene ni umunyagihugu w'umurundi yari amaze imyaka 3 aba mu gihugu ca Afrika y'Epfo, akaba yatahutse mu gihugu kwigenekerezo rya 2 ruhuhuma muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Igihe atahutse nk'uko bigenda no ku bandi bose bavuye hanze, yaracishijwe mu kibanza kijyamaramwe imisi baraba ko batobafise umugera wa corona, amaraho imisi 8. Mu nyuma bamuha uruhusha rwo gutaha iwe ahava muri zone Maramvya ya commune Mutimbuzi. Aho naho hageze haciye nk'imisi 3 yaciye akoranya abajejwe intwaro aramenyesha ko agarutse mu gihugu. Bose baranezerwa ngo vyari ibirori biryoshe, ariko ivyo bintu vyahavuye mara igihe gito, kuko mu ndwi iheze ku munsi wa 4 w'indwi iheze hazindutse umupolisi nimwe mu mbonera kure mu Maramvya batazira sibo, baca bafata Jean Damascene. Abajyango babajeje akavuga bati tumutwaye kw'izone na kantu gato yigusagira abazwe hanyuma acataha. Ariko siko naho nyene vyagenze, kuko aho kw'izone haciye haza imodoka y'igipolisi igenda itwaye Jean Damascene, itwara n'uwundi bavuga ko nawe yari yahutse gutaha avuye mu gihugu ca Kenya. Bagenda gupfungirwa muri brigade ya Gatumba. Indwi iraheze abajyango ba Jean Damascene batonda ngaho babaza uwaba ico apfungiwe, ariko gushika uyu munsi ntibigera bamenyeshwa uwo muntu ico apfungiwe, ntarigera nabazwa. Bababwira ko barindiriye umukozi w'iperereza ngo yoza kugira ivyo amubajije. Ubu rero bisigaye biteye isoni ibintu biri mu Burundi. Umuntu arashobora gufatwa akagenda agapfungwa hatavuzwe ico ariko arakurikiranwako, akamara imisi mu munyororo bataramubwira icaha yakoze canke ico bamuronderako, hatanabonetse n'uwuza kumubaza. Ibi bintu n'ukuri birakwiye guhagarara mu gihugu na kambaro k'ibara. None karaciye ingani gutaha mu Burundi navyo bihinduka icaha. Ibi bintu birakwiye guhagarara.
uyu akaba yari Pacifique nini nahazwe yarongoye ishirahamwe Fokode abantu 17 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe muri abo harimo abakenyezi batatu n'umwana abantu bane barakorewe amabi afatiye ku gitsina umuntu umwe yaranyurujwe abantu batanu barasinzikarijwe ubuzima hamwe n'abagera ku 171 bahagaritswe bidakurikijwe amategeko ivyo bitigiri bikaba biri mu cegeranyo cishira hamwe ligiteka c'ukwezi kwa ruhuhuma bivugwa na Emmanuel Nibizi icegera c'urongoye ligiteka muri ico cegeranyo ihonyango yateka zina muntu gibonekije gukurikira abantu 17 nibo bamenyekanye ko bishwe muri bo hatowe ibiziga abantu ndwi hariho abantu bane bafashwe ku nguvu canke bakorewe amabi afatiye ku gitsina hariho umuntu umwe yanyurujwe umuryango wiwe urabura irengero hakabaho n'abantu batanu bahotewe baraborezwa igufa n'abajejwe intwaro canke abandi bakorera leta hakaba hariho n'abantu 171 bahagaritswe bidaciye mu mategeko bidakurije amategeko muri abo bahonyangiye mu gateka kabo harimo abakenyezi batatu n'umwana umwe bamenyekanye ko bishwe harimo kandi abakenyezi 28 n'abana ndwi bahagaritswe bidaciye mu mategeko n'ico cegeranyo harimo kandi bijanye n'ibiziga aho umuhari uhane gateka mu zina muntu uri giteka ugumubona yuko ikibazo cibiziga cyabaye ndanse biguma bitogwa hirya no hino igiki babajije nuko amatoza adakogwa kugira ngo abakoze iryo shano abisha abo bantu ngo bamenyekane hanyuma bahanwe ababikoze ahanini harimo imbonera kure abapolisi abari mu rwego guperereza abajejwe intwaro hamwe n'abasirikare ico cegeranyo rero kirangiza kisaba leta ibintu bimwe kugira ngo kamwe n'abantu bandi bafise ico boterera kugira ngo agatayazina muntu gatere kaje imbere mu gihugu c'u Burundi mu gusozera no makuru yacu kahise ku Burundi gasa nakaciye mu minwe abarundi bashobora kuba baragumanye akahise babwiwe n'abakoroni uko kutamenya akahise ku Burundi bikaba ari byo bishobora kuba ari byo bituma abarundi badasubiza ahamwe ni muri iyo ntumbero tubasaga gukurikira ikiganiro kuri kahise ku Burundi aho mukurikira muganga Alphonse Rugambarara akurikiranira hafi akahise ku Burundi mukazohora mukurikirana kino kiganiro imisi yose kuwa gatatu mu mpera z'amakuru tumukurikira ikiganiro kuri kahise ku Burundi canke kahise k'abarundi ikiganiro twashimye gushikiriza bivanye nuko akahise ku Burundi kaguma ari kibazo aho twariko turaharira Yarusha dushinga amasezerano y'Arusha twarabonye ko koko abarundi tutiyizina mba nico gituma mu kigabane ca mbere ingingo ya gatatu kubijanye n'ijya komisiyo ijejwe kurondera ukuri no gusubiza hamwe kw'abarundi twarumvikanye yuko akahise ku Burundi twogerageza kugasubiramwo tukakandika gushasha ico gikorwa rero nticari bwakorwe ariko kuko amasezerano y'Arusha nayashize ku mukono kandi kuko nabonye ko ugusubiza hamwe kw'abarundi ari kibazo gikomeye bisa naho byatunaniye naragize ko kubushakashatsi kugira menye ako kahise ku Burundi akariko kuko nasanze tugendera kukungene umunyamahanga yaduteye umukoroni yaduteye
ariwe yatubwiye akahise kacu, akahise k'abarongoye Uburundi kuva na kera. Ivyo rero ntabwo ari vyiza namba, birakwiye guhinduka. Niho rero niyumviriye iki kiganiro tugira tubashikirize. Imbere yuko tuja ko kuri iki kiganiro, hari amajambo y'abashakashatsi nashaka kubashikiriza atwereka ko koko akahise ari ikintu gihambaye, ari mu buzima bw'umuntu canke ubuzima bw'igihugu. Nka Alain Foucault atubwira ati igihugu canke abanyagihugu batazi kahise kabo n'abanyagihugu bataba bafise umutima, bataba bafise imizi bogenderako. Aminata Traoré nawe ati ububabare bwa Afrika ntibuhagaze gusa kuko abazungu baduteye bakadutwara bakadushira mu buja. Ikibabaje cyane nuko twebwe nyene twanka kumenya ivyadushikiye. Jean Paul Sartre nawe ati ntidushobora kuba ico turi, ico dushaka kuba, tudahakanye burundu, tudahakanye twivuye inyuma ico batugize. Intumbero rero nyamukuru kuri iki kiganiro nukugira abarundi basubire koko kwihweza akahise kabo, nkuko muri ayo masezerano y'Arusha babidusavye, dusubire kwandika kahise twisunga ku vyacu. Ikindi naco nukugira ngo tumenye neza ivyadushikiye, ingene imitwe yacu yahinyanyuwe, tukaba abo tutari koko. Ikindi rero cyanyuma, dushaka gusubiza hamwe, ni dusubire hamwe turaba kahise kacu, tukabone uko kari, uko abakera bacu bakavuga. Murakoze. Ni kuri kino kiganiro kuri kahise ku Burundi dusozere ko hano makuru yacu, ndabashimiye ko na mwadukurikiye naho ubutaha.